Abakora akazi ko kunguruza abantu ku mapikipiki, amataxi n'amabajaji muri komine ya Ntahangwa barahanzwe cyane n'ikibazo c'igitoro. Umwe mu bunguruza abantu ku mamoto aravuga uko vyatanguye nuko ubu bigenda kugira ngo umuntu aronke igitoro. Igitoro mu kuronka igitoro ariko hatunga ubwa mbere twanywa atanuze atagisabwa ata application twakorerako igitoro utonze bavishije baragenda gatonda baguha igitoro. Ko mu nyuma yaho babonye yuko leta imba yaravye yuko basanga ngakoresha igitoro imba gikoresha nabi bacabazanira ibintu vya application bacakerera gunuze yuko tutakoresha igitoro pass tugizene aho twagira twavyuguruza bakwita rusasuma barasasuma ivyuma byose bihari ngaha bacaje kwitira application uza turanywera kambe twaranywa igitoro ikagumako bagikivuyeko baje basuzaho ikintu. Ko mu nyuma yaho baravye babonye ko ibintu yuko ugiye kunywa aguma yisubiriza baca barahindura baca bafata parake baca bazihindura baca bata parake izongo umunsi uyu imisi 3 nuzurondera kitaje ku wa mbere ku wa kabiri agiraza ku wa gatatu nigihe caza amasaha ku wa gatatu arimo aritera bakacanga kuduha twebwe kabasanga ya parake yacu iravuyemo yandwe yacu imbo bibaye ipfagusa aho twatekana baswa barahindura bica babisubiza urutonde rumwe twaronderera hamwe naho uvango hamwe parake ngo hagirana naho nyibisubira ko hakundi nyene itorotse mwemwe tukaronka indi misi nozeye zikabaye gisupire uko ataje twarose bo mu nyuma niho bafashe mwe misi bafashe ingingo rero yuko gutandukanya byatanguye mu ndwi heze kwa ryari kuwa Mungu bace batandukanya amasaso y'amafere nize kora tagisi. Kimwe mu gihanze cyane abantu basanzwe bakora akazi ko kunguruza abantu nuko igitoro kibagora kuronka kirinze kibonekana bakanywesha inshuro imwe ku ndwi. Dufatira no kuvatira mu misi baduha igitoro rimwe mu ndwi baduha igitoro kimwe rimwe mu ndwi usanga akazi ke karononeka n'iburi ibo tuvuga uti kabiri nko mu ndwi kuko mu mvo ziki nk'ubu dufatire mu makuru sivuga uti mwakanya ushaka gufata imodoka bayikotesheje kumya dufate ngo uje ubanza tutinya kuje ubanza mvo ziki vuga uti cya gitoro mvise nonge ndi ubanza ninagaruke dose nzonga imodoka mucambika mu nzu nimara kuyibi kurumva nakazi nzoba ndiko zakuba nica nisanzwe igitoro kiboneka nabi na nabi kandi igitoro baduha ntigikwiye. Igituma kidakwiye je nkoresha litiro 4 ku munsi bagace bampa litiro 12 ndazikoresha iminsi urumva ko haba ari hakahazi ndazikoresheje n'imuri iminsi 3 kibagiheze ya minsi ne yose urumva ko nja nica. Abo babeshejeho no kunguruza abantu basaba ko bongera iminsi yo kunywesha ko igitoro mu ndwi bakongera kandi bakabasaba yuko bo baronkera ayandi mastation ari mu burere bemerewe gushikamo. Intamba myambere duhura nayo abatwe ubwa mbere hakiza ibintu by'amapplication twege babajaji baduha iritiro 200 ku ndwi ariko hoyi baragenda batinda baratumanura badushira ku iritiro 15 ku ndwi. Ubu rero tugeze ku iritiro 8 bazikoresha indwi yose kandi bajaji ku munsi bashaka gukoresha iritiro 5 gutyo muri bakusanga ku munsi bakwandikiye iritiro imwe none iyo litiro imwe wumva urironka ufise umuryango ukayondera korasiyo wumva nta kintu na kimwe uri kurakora. Twege ikintu ngiki bikosaba nk'umuntu bashobora kubijeje ngo rusabira n'imiburi n'ukuri bakakongera amaritiro kugira dushobore gukora akazi neza kandi tukora nk'abandi nyene ukuri kwabo. Isaso baduhaye ku mamoto n'amabajaji baduhaye isaso za kure kandi ahantu duca mu ahantu bibazo honyene cadu isaso yo ngaha mu Kamenge banindi yo mu Gatumba n'iyindi yo mu Kabezi. Kibazo gihari aho kwari tugirana twari dusanga aho duca hoza duca muri ruje kandi aho duca muri ruje n'ahantu batubujeje ugenda ari ukuyahura. Rero twasaba leta nko kuba bafashe ingingo yasaba ko batwongereza amasitasiyo ngaha ziyaza hariya imba izogumana bahariya niri hari kagumana hariya bakatwongerera ngaha. Mwamenya ko ubu imbere yuko ingendeshwa ironswa igitoro ku masitasiyo
babanza kuyisuzuma ko ifise carte rose na contrôle technique mu rurimi rw'igifaransa. Ivyo navyo bikababera intambamyi yo kubiriha kuko baba bataciye amafaranga nk'uko vyategerezwa.